naho tuvukana dusangiye papa mama dusangiye n'amaraso nibiri ngo aho dusangira umugabo hari ibintu bidasangirwa amani wowe widumbukize ku musheri wanje ngo uramapuye ngo ndakwemerere kandi akubwire ko twenda nabibona kuri imvuzi nandi imvuzi tuvuka hamwe nabizi ejo uragiye muri douche rinamuye ske wijya ibintu byose urige aka message ngaho karaje sanga n'umusheri wanje yakwandikiye umusheri wanje akwandikira we nkande ngo bebe bubu nkande we uri buyo kuva ryari mana yanje sinari nzi hari uvuga mbabarire ivyo ari byo bikubabaza yo bitambabaza nawe dusangira umugabo umva ndakubwire dusangira umugabo vyahe yarampamagaye sivyo ndagenda arambwira ikibazo mufitanye kugira ngo ndaguhanure nawe rero n'umuntu akunda ujya mu busheri wawe banza ari n'umuvayo ari bebeza abaguma babagara ngo bebe ngo sheri gwa mubwiye ngo amubwiye sheri wanje nkahiga ko ndi sheri we nkabura ntumbazi ujya no mujana he murayambara umupira umwe atazi no gukaraba hama nawe ucumisha nyene ndamukunda ko yadakaraba sana none ucuza kumishura nawe ngo ivy'amabu n'amabe n'ibiki n'ibishushu be grâce randarenze Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV. Yes, Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Nagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Rory gentlemen, kora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona update news. Oh yes, right now ndikumwe n'aba queen muri film Ndudi walai. Gracias Davis. Uzi ko Davis. Sinzi. Davis. Isa Davis. Davis. Aya no be. Ndikumwe n'abakwine muri film Davis. Aya nivyo. Nivyo. Ageze ugaze kuraba ndikumwe n'abantu bavuga yuko batumye film Ndundi igera higeze uno musi ugiye kuraba je nka Mr Radio ndemeza yuko film Ndundi irikira kwikiranwa sana gusumba n'umuziki w'u Burundi. Cameraman uramaririza. Oli uramaririza. Sinzi neza ati ndakubwira igitoma ugiye kuraba filime Ndundi usanga zifite ama views menshi gusumbya n'indirimbo z'abaririmbi ndabe ntabyo nzi ariko twe turavye aho tugeze no glace bakuzi ba Loy TV turavugisha ukuri kuko ndazi aho wicaye ndazi ko kwikirana filime Ndundi ndazi yuko filime ya Glace wiraba ndazi ko filime irimo Ornella wiraba vugisha ukuri bakuzi ba Loy TV mbega filime Ndundi muri no misi ntiriko irasumbya umuvuduko umuziki w'u Burundi ariko naco reka tubanze kwanza tubakire turaza kubigaka mu nyuma reka duhere ngaha ndashaka ndamukiza abakunzi ba Loy TV abakunzi ba Loy TV ndabaramukije cyane ndabwiye ko ndakunda mudukurikirana ikiganiro ndabasavye mu kirabe cose gihere muzaba mukoze kubera kibagira bifatanye natwe tubayagire yes Glace ndashaka ndamukiza abakunzi ba Loy TV abakunzi ba Loy TV ndabaramukije cyane mukore subscribe kuri Loy TV hama mudukurikirane dusangire show okay turi muri show ariko rero wala je mu gutangwa ndashaka kwaza mu nkinira kadiri uri tayari kadiri kabize gute bavuga ga sketch bavuga gute muri film shaka dukine kanuze gatoya tuyene sasa urazi bakuzi ba Loy TV umuririmbyi urazi mu gutanguruza ngo freestyle acha kubita nje umukinyi wa film yawe kivuga ati shadukora nagasense cyangwa nagasense wifuza kuduha sije ya gute dukorere bo urona gasije like ona muravukana sivyo ariko muvukana rero dufate umwe muri mwebwe ashaka gutwara umushari w'ubundi ariko muravukana papa umwe mama umwe ko kanumba gute Utwara umugabo ni ndega waje ukaze kaze noyo twara umugabo haro filime bashobora gusohoka wala asya ni cyana narase urazi kurasa ahubwo buzi ikintu cyo kwica sa bona je nabi ndabatuye icigwa sha muga mu cigo menga ncibwa ameze neza icigwa utwara umugabo n'ubundi utwara umugabo ishize mpamvu gishizwe umucigwa nyene ndabivuge nera bivuge ntaribi umva ndabateye film icigwa twemeze kwiga mu cigwa nyene mba ndamutwara umugabo ariko nyene nta birenze tu nyene mba ndamutwara bukebuke nako komeze gwa gutwara umugabo mvumeze je barumva mbabaye shanka hangayika
nkanatesekanye nirabize umugabo waramumenyereye ukamubura biba bigoye biba binababaje ariko rero ni Grace novuga yuko arahindagurika mu mafilme umwanya umuze ubona hari umuasase ubundi mwanya ukabona Inzirakarengane yarenganijwe muga ni vyiza iri foko abantu batubona amashusho yose kwera turi gutanga message two dukinira bibaho mu buzima busanzwe ifoko twambaye za shusho zose zibaho tuzambare ku nguvu tubigisha je hari kigano twakorana na Grace naramubwiye yuko hariho abantu usanga mu buzima busanzwe Grace bamubonye bonamutera n'amaguru bavuga Grace n'umuntu mubi byatanje nanje mu Nzirakarengane barankomoyesha nabwiye umwana w'umuntu ngo nugiserebanye kiranyogomba niba vyo ni Grace oya Ivona ujya kamuka ngo nigiserebanye waranyogomba nyene nivyo tuba turakina nyene abantu niba bitahura kandi biyese twakinye birahari mu buzima busanzwe nabirenze tukiri ngaho nyene Grace umva Grace asanzwe nabimenyere gutwara abagabo urumva nakantu ka n'ubu nanakim wetwara nari duhere ko watwaye cyane ku mutwara kumbwira impamvu ndabitwarira tunyene ko nabanye n'injyajya zangiza Inzirakarengane nyene ingira ici nyene ndahakura icigwa nyene ku Inzirakarengane turo niyo mpamvu nta kintu nyene numva mba notinya nyene nawe no gutwara ariko harakantu nkubise harakana kubise n'umusore uri umusore reka maye umusore shani mwiza arasiya uri atangoma mutware n'uje ngasheri uje uraza hari nk'uyu yagufashe nyene tubigira cinema tubigira filime turamubwira ko turi muri cinema ntakuntu muga acabe Inzirakarengane kumbi Inzirakarengane yacu ikomeza kwiga mugabo re harakantu Grace nkubise ngo arapanza amazina ya filime yose cyumva ni ibintu biba uvuze gute ngo twabanye n'injyajya zitugira Inzirakarengane kuba Inzirakarengane byaduhaye icigwa nakubwenge twabanye n'injyajya injyajya zitwigisha ubuzima twigisha kugira ibanga ritujyana mu Nzirakarengane Inzirakarengane zikora mu cibo ayo se n'amazina ya filme ishusho y'umuntu twaraje tuzara mu ishusho y'umuntu cyaturatwika taturimanukira ubuzima ariko Grace harakana akunda rero ngo shiramwe imiyaga Imana yashiramo imiyaga ngo maisha ni ya Mungu wala just atije zingo notwo tuntu Grace dukura n'ubuzima ni bya vyigwa twa turimwo biratwigisha bikatwira ko ubuzima ari ubw'Imana bikatwereka nyene ko nakura makudapfa tuba twayakiriye na bundi buhenga ariko Ornella avuga yuko uri mu bantu bakunze kuba bari kumwe na Grace umwanya munini haba muri filme haba mu buzima busanzwe mukunda kuba muri kumwe ampega niye mpamvu ituma ubu uri kumwe na Grace apari akazi apari ya filme shanyene kenshi duhuzwa n'akazi tugeze mu kazi tujya show tugeze mu bwana tujya show twihurije nyene nuko nyene ni zero nta stress n'ubusa nabibazo twiteza turaganira tukaba nk'umuryango niyo mpamvu rero basi mubibona ko ubwo tukabisa ebana nta miyaga sira nk'imiyaga imiyaga tukabona kugenda twemye ako ajya akabazo gatoya none muranywa oya none mufite mudu nk'imutanywa munywa byose tukasha duyayuka shabuya Bakoze ba Loy TV n'abantu bari kumwe bala usanga ari ivyishimo byatanje usanga baneze usanga bazo babona usanga bose ivyishimo byatanje mbega abantu cyo bigenda gutegaba boca bayayuka bana Grace kweri ko buri kumwe Ornella kenshi kweri iki apari yakazi mbega ni kindi kintu kibahuza ikiri kiduza ca mbere nakazi ica kabiri twubatse umuryango kuko inyuma y'akazi n'inyuma y'ibindi byose ubuzima burabandanya kuko filime ikintu ca mbere idufasha iraduha abantu kaduha inshuti abagenzi abatahora badukunda bimwe rimwe bakadukunda n'abahora badukunda ugasanga baratwanse ku bwa filime ariko tugenda twunguka umuryango mushasha rero kuba tuba turi kumwe nukuri ntacyo ndupfa ntacyo ndamushinja turakinana kandi dukinanye nta nziga ibirimwo
nyine ibintu babyimereye neza ari mpamvu mu buzima busanzwe ntabwo dusanzwe turi abagenzi ngo tumenyane indani cyane nk'ubu Ornella ntiwamumbaza kure hiwe ntawambaza nanjye ndazi kure hiwanje ntawamubaza ariko hafi wahamumbaza umunezero we ndawuzi ndazi ibyo mubwira akaryoherwa ndazi ukuntu ushaka kumuyagisha agatwenga ndazi yababaye ukuntu namuyagisha minsi mike ndamuzi rero niyo mpamvu muri wa muryango twubatse dukorera hamwe dukorera mu bucuti kuko inyuma y'ubu buzima bwa filime inyuma yaho hari ubundi arankeneye ndamukeneye niyo mpamvu dufashanya rero kandi tugumana hafi na hafi ndamukunda byumve ndamukunda murakundana yes bakuzi ba Light TV sasa Ornella kuva mu gitondo namunere bwambwiye ko nkunda binyibutse okay musubiye umva nkubwire ikintu nanakwihanije wa muhungu cameraman igihe duherukana babwiye mure mutubwira ko turi beza muratubwira ko tuberewe yes ndapfuye bibaze vraiment nk'ubu bibaze mudu wayiciro byumva kubwagaga Yumana yoni bibashoreshe Siyagra ako kanumva nakubwenge nta miyaga yasize oya nayo urasikia Imana ishiramwe ngwiho imiyaga Imana ishiramwe imiyaga tukaba impore kandi maisha ni ya Mungu ukubaho no kw'Imana abantu babishiramwe uruhare nyene Imana ica mu bantu ariko nta kintu umuntu yagukorera Imana itabishatse nyine no kucorera kuri mikashi nuko Imana yabishatse nyene kandi urumva ari mikashi arayifise ariko rero babwiye ari mikashi babwire basi babwire barayimbaza urasikia aho kantu Ornella ashizemo ngo nyene nari mikashi arayifise nyene banavyumvise ko ayifise nyene ucuyiba vraiment ikintu nkunda umuntu ambwire mu buzima bwe wanje ego ndambara abegwa ndabizi ariko niyo naho bimbwiye ngenda niyumva kurushaho bituma umukobwa agira agasura keza bituma umukobwa vyibuha bituma umukobwa nyene uwo musi aguma atagasi ko bayumva nyene ko ameze ababizi nyene ko yabere ko iyo mpuza ababizi kaza namubere ariko bakakubwiye naho cyo nyene iyo nabimbwiye tukataganira wabimbwiye nto byari kuba ari byiza gucanyaga neza mugo umva sikia tubifutere dutangure sivyo bavuge naco vyica bivire Cameraman tangura amaze Oli twende Okay yes bakuzi ba Light TV navuga yuko turi kumwe ariko nakavuze menga ntangwe navuze ati ndi kumwe n'abantu beza abakwine abakwine n'abamika ayo urumva vraiment urumva iyo pete honyene je narengeje tumushukuru Mungu aho Ashiteko nakabiki mbega wavuze vya limikanje numva akabazo kaje ubonyene nakaye ka message kumba mu telefone uvuga ati iyo ukabonye uvuga ati shaje tu message sha message sinazikunda mugabo kenshi message isanzwe canke kuri WhatsApp nera kuyibona ariko yari bikashi nezo kwimenya ko yashitse iyo sinera kwimenya yo ariko tutabeshanye amahera niyo yaguze umwana w'Imana subango dukunda mera canke iki namuntu yoyebwa message yari mikashi ninde nyene je ishitse ndayumva ningoga nanahumuriko ati nyene nafse nari mikashi ibihari uvuze ati amafaranga niyo yaguze umwana w'umuntu mbega Grace bamuhaye amafaranga ubwo ati sasa rero uno munsi navuga ko uri mu bantu ko batuma filime y'u Burundi iduga bagukubisa amafaranga amapesa amapesa cyuma bagukubisa amapesa ati urumva rero gabasha ati heba filime mbega murongo yabisha bigenda uravuga jeyo wavuze ko amafaranga yaguze umwana w'umuntu bagukubise amapesa filime n'amapesa razi none je mu buzima naho navuze ko sinkunda gushira amahera imbere gusumza ubwizigirwa canke ubumuntu ariko amahera azi ko ariyo atuma tubaho ni atuma tujya tukavuka tukashobora no kuvuga neza twisanzuye nuko amahera bayabonetse tuba twari mugabo sinashira imbere kandi kindi naco genda bimenye ko amahera yoza akandutira filime hagira ungerageza bako kanuma sasa ko muci urasikia ko muci ubwenge sa none narageragezwa no bimenya guteka ko noza nkiyemera ati cewe n'amahera ngura muri film kaje musange je vyahindutse none nk'ubangerageje muca mubona neza ivyari ivyo harutuntu wallahi ntwaye je ati erega arafise na mikaje ati hagira ubungerageza urasikia ariko umuntu atazi ubwenge ashaka kumva ko kantu karimo ubwenge bwinshi hagire ungerageza canke ati erega afise na limikaje sasa Grace akamesaje nawe kundana shan kuri ndakunda nyine umuntu ambwira ko nkunda
ndakunda nyene umuntu ambwira nyene wovuga ukuntu mwabwira kuri mwiza kabyata nyene gira ndanabivuge nyene ko nambwira ko ndi mwiza nivyo nyene biryohera abakobwa ndakunda niyo message yari mikashi nyene ko yari mikashi nayiko kashi nazo nyene ziratuma mutima wera urazi umuntu akubwiye ko agukunda nibisanzwe bikubwira nandi benshi babikubwira bazira imikashi kwikwereka ko umuntu agukunda atabivuze sasa abantu naho bakunda numva bari diffela uya kubwira ati Jack aka message kanane kari mikashi kaba kameze fresh Grace nabwiye ati Jack abisumbwiye ati nk'umuntu w'umukobwa yati mbameze fresh tindaberewe bya danger sasa ako kantu kumenga ntimwahuriza ngana nyene turahuriza nyene navyumvise ariko umuntu yakubwiye ko agukunda akavyihoza mu gitondo ahubwo ukabona message y'imikashi ucubona ati umuntu yadasinziriye kohera kubwanje arankunda aba yakuremeye rimika bana maya yuwe yarazimbye ubuzima bwaragoye kacibona rimikashi abayisha ibiharuro vyinshi none wumva ureka kuvyumva ko umuntu agukunda gute Urasa ukano we umva gute uremeranya nawe ne kuko Imana ntabwo ndemeranya nawe je unabimenye arabizi ndanakunda bizu dukunda nyene umuntu asoma kwitama niyo mpamvu amatama yabaye manini arabizi nawe duhuye gusa ndamusoma arabizi naho mbandi nyene haba hari kwavugirwa amabizu abantu bose twamatujana muri tournage naho murakunda ko wasoma ndakunda bizu yo ngaha nsomye hano ho urumva nyene navyisha nyene biri no muri gwa rukundo ndiko Imana amafaranga ndayakunda mugabo je mbwira ko ndi mwiza mbwira ko naberewe nivyo bintu binjohera sasa akabivuga yaguhari imikashi kujagura kandi gahoze ukabego nivyo biba bikenewe nyene kubera nyene gusaba se neza nyene muze murambwira ko naberewe